Bavukanyi, kuri uyu munsi w'Imana wa mbere w'ikarema, Ekleziya ishatse kutwibutsa karangamuntu yacu, ico turi vy'ukuri, ico twabaye vy'ukuri mw'ibatisimu, ico turi vy'ukuri, ico duhamagariwe kuzoba, gutyo duheze dusubire twimenyereze kugwanira ako karanga kacu. Twebwe turi abana b'Imana. Amen. Turi abana b'Imana, niyo yadutumiye, turi abana bayo. Twebwe turi abana b'Imana. Yohani niwe abitubwira mu majambo meranda, mw'ibaruwa ryiwe rya mbere ikigabane ca 3 uturongo 2 twa mbere. Nimurabe urukundo Data yadukunze uko rungana, tukitwa abana b'Imana, kandi turibo. Bakunzi banje, n'ubu turi abana b'Imana. Nimurabe urukundo twakunze. Data yadukunze uko rungana, tukitwa abana bayo. Twebwe twabyawe n'ijambo ry'inkuru nziza y'ukwemera twigishijwe n'abatumwa. Niko uyu munsi Pawulo abitubwiye muri iri baruwa yandikiye Abaromani. Twebwe twabyawe n'ijambo ry'inkuru nziza ry'ukwemera twigishijwe n'abatumwa n'abasubirizi babo, abasaseredoti, abamenyeshamana, nk'uko abavyeyi bamenyesha Imana bariko barabikora hano mu muryango wacu. Ndabatumirira namwe bavyeyi muze muraza mushigikira ico gikorwa, nk'uko aba bavyeyi bagiye kubikorera aba bana bakiri bato. Nivyo bitugira abana b'Imana. Ijambo ry'inkuru nziza twigishwa, ngo nico gituma twebwe turabakizwa. Tugire Kristo, turabakizwa, twarakijijwe. Nico gituma twebwe turabakizwa, twarakize, kuko twemeza mu kanwa kacu yuko Yezu ari umukiza, kandi tukaba twemera mu mushaha wacu yuko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ngiki kitugira abakizwa, abakijijwe, nuko twemeza n'akanwa kacu yuko Yezu ari umukiza. Yezu Mana yanje, mukiza wanje. Kandi ntituvyemere gusa kubw'akanwa, ariko tukemera mu mushaha wacu, nk'uko nariko ndabibwira urwaro, mu mutima wacu yuko Imana yazuye Yezu mu bapfuye. Ibi bavukanyi byararangutse mw'ibatisimu, aho twapfana na Yezu tukazukana nawe. Ariko rero kiringo tukiri muri uru rugendo hano kw'isi, kiringo tukiri munsi y'ijuru tugenda dutambuka, hari umugwanizi, hari sekibi aguma hunahuna arondera kudukura muri urwo rukiza rw'ukuri, ngo atujane mu mwijima w'urukiza rw'uruhendo. Niho muri twa turongo nababwira kwa Yohani aca avuga ati, isi ntituzi ko turi abana b'Imana. Isi ntituzi, nk'uko na Yezu itamumenye. Erega ntiyamumenye, yabona umengo n'umuntu, nico gitumye imuhangara, igaheza igashaka kumugirira bimwe yagirira Adamu na Eva.
bimwe yagirira Kahini, bimwe yagirira abantu bo muri Sodoma na Gomora, bagaheza bakita mu nabi. Ntizi ko uyu Yesu ari umwana w'Imana, Imana nka se. Nico gituma imuhangaye ishaka kumugerageza. Kwa kundi yagirira Adamu, mbega Imana, mbega nyambura umwana w'Imana. Nico gituma imuhangaye, kuko ntimuzi. Irazi ko yitwa Yesu, iramuzi, ariko nimuzi mu ntimatima, ntizi ico ashoboye, gumizi ko ishobora kumunaga. Bavukanye, dusubire dukubitize agatima mpembero, twibuke yuko iteka ryo kwitwa abana b'Imana twarironse umwana w'Imana abanje kwicwa rubi, akabambwa, agapfa, agahambwa, ariko akazuka. Amen. Turisonzesheje, aleluya, tuzoyigira ku munsi wa gatandatu mweranda. Ubu reka tubanze tuzirikane ibi, wewe na jewe, kugira twitwa abana b'Imana. Umwana w'Imana yarabanje guhemukirwa, aritiranwa n'ibisuma, aricwa rubi, arabambwa, arapfa, arahambwa, ariko arazuka. Kugira ngo dutegere ko turabazutse, reka dusubire dukubitize agatima mpembero, dutegere agaciro ku kwitwa umwana w'Imana. None abavyeyi namwe rwaruka, nibaza yuko hari bike bike muri ko murumva. Ni igiki co dukura ku rukundo rwa Kristo? Ni igiki co dukura ku rukundo rwa Kristo? Mbega n'ubutunzi, n'umutima wo guhahamira itunga no kurirondera hasi hejuru, mbere rimwe rimwe dukoranye na Shetani? Ni igiki co dukura ku rukundo rwa Kristo? Ni igiki co twakiyo karanga muntu yacu, tukumva yuko dutewe isoni mbere tunyegeje ico turi? Ni igiki co tuma nkura uyu musaraba, atari uyu nambaye, ariko wa wundi nagemwako, ugatuma mba umusaseredoti, umwami n'umuhanuzi ku ruhanga? Ni igiki co tuma subira kureka abapfumura n'abaragura, bakaza kuharabingwa n'ibindi binkwegera imitima mibi? Ni igiki? Ni umutima w'ubukunzi bw'inda. Nsubirize iyo Mana yapfiriye, ndayisubirize inda, ndayisubirize umukate. Itarimbujije kurondera, ariko isaba ko noronderana umutima w'ukuri, umutima w'ibanga. Mbega n'igiki kizodukura ku rukundo rw'Imana? N'uguhahamira ubukuru n'ubushobozi biciye mu guhakana Imana, tugapfukamira ibimana n'ibimungu bitumva kandi ntibyishure. Ngo bashaka ubutegetsi, ngo barimwo abaraguza, abashaka ibintu barimwo abapfukamira ibyo bimana. Ni wapfukama ukasenga, ni igiki kizogukura ku rukundo rw'Imana? Nubwo bukuru muri wewe uhahamira, ubwo ari bwo bwose buguma bwitwa ubukuru. Mbega ni igiki kizodukura ku rukundo rwa Kristo? Ni ibinezero vya none bikunda akaguma n'akavuyo, naho vyoba bintuma ngerageza Imana gushika naho nkoresha n'amajambo yayo meranda mu gutakaza benshi. Ngo handitse ngo abamarayika bazokurerura niwiterere hasi. Gukoresha amajambo meranda kugira ngo dutakaze benshi. Ni kangahe dukoresha ibyanditswe vyeranda kugira ngo twite mu minwe ya sekibi, tugerageze Imana, dushake kuvuga ko hari ibintu Imana yanditse yaretse ngo vyandikwe kugira ngo tugwe mu kabi.
kandi ari twebwe turiko turayigerageza. Mbega ni igiki kizodukura ku rukundo rw'Imana? Ni igiki kizotwaka karanga muntu yacu? Mbe n'amarushwa n'amaganya n'uruhamo canke n'inzara canke no kubura ico twambara canke n'amakuba canke n'inkota? Ni igiki kizogukura ku rukundo rw'Imana? Ni winjire mu myitozo rukristo muri ino karema, urabe kiriko kirakwambura iyo karanga muntu yawe. Tugire Kristo bavukana. Munkundire tudugane muri iki kiringo ceranda. Twinjiyemo twibabaza, twinjiyemo twimenyereza. Cyambu ca wa muririmbyi w'umurundi wa rap ati nta rukino rutakenera entraînement na échauffement. Muze twinjire muri uru rukino rwo gusubira kugarukana iteka ryacu, karanga muntu yacu. Niboneke gusa kuko tuje mu misa, iyo karanga muntu ibonekaho muca hose, haba mwijoro, haba ku murango, haba muhira mu muryango, haba hahandi tuja gukora imirimo ya misi yose. Bavyeyi, gwaruka bane banje, Kristu yaratsinze sekibi. Amen. Kristu arahejeje gutsinda sekibi, muravyiyumviye. Mbere kubazi ibintu by'imikino, bahora bakurikirana ibintu by'imikino, ayitsinze impaga kawo. Kubakurikirana box, ayitsinze nk'ibyo Arsenal iherutse kugirira umuguraho wo muri Holland, ibitsinda 7-1. Kwa Yezu shetani ntironse na kimwe. Kubera imarama ikivuga ati ntacu, ndagiye nzokurindira. Ubu ndabonye ko inzara ataco yakugize, nzokurindira bariko baraguhondagura, ndabe ko naho usubira kuntsinda. Kira noneho naho nyene yarayitsinze. Niho karanga muntu yacu yavuye. Bavukanye Yezu yaratsinze sekibi ku bwacu, ku bwawe, ku bwajewe, kuri twebwe twinjiye muri ino karema, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe mbere n'urupfu gisubira kudutsinda. Amen. Ntihagire ikintu na kimwe. Subira rero ube muri ino karema, usuzume nta na kimwe kirekuriwe kukwaka karanga muntu yawe. None bavukanye, muze twibyukiranye mu izina rya Yesu, kubasha bwa mutima mwerana. Nimuze twibyukiranye, twoye kubibirira habiri, twoye kuba abakristu badakonje kandi badashushe. Nimuze twibyukiranye muri kino gihe ceranda ikikarema. Dusubire twemeze mu mvugo no mu ngiro yuko atana kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristu Yesu umukama wacu. Nta na kimwe. Aha rero niho ndangirije rino jambo ry'uno munsi, ino nyigisho y'uno munsi. Ariko ko ndiko ndayishikiriza mwebwe mwambutse mu kazi no mu mahanga, numvise mutima ansaba kongera ko akantana ari impejije. Turabana b'Imana nivyo, ariko Imana ntiyashatse kutuvyara dukoroka tuva mu ijuru. Gororioza wabyawe n'uriya mutama Matiyasi turiko turasabira, sibyo? Uhereze ujya niwe yakubyaye, kugira ngo ugende kwa patiri yeza kubatize. Matiyasi bega mama nibutsa yitwa Paulina. Matiyasi na Paulina babanje kubaka kugira ngo ubeho. Urumva rero tuba abana b'Imana, tubanje kuba abana banaka na naka, sibyo gayemo. Kuko nta twana twimbwa tubu twana tw'Imana tuguma rutubunda, sibyo?
sibyo na za zindi baturutsa tuguma rutubunda. Rero muce mutegera aho hantu kuri twebwe twambutse tuzi n'ingene mwoba mwikarema. Mwumvise mu gisomwa ca mbere, muze kugisoma ndabinginze mugisubiremwo. Niwahereza ivyimburwa vyawe vya mbere, niwaza guhereza ngaha buri wa Mungu mwibuke guhereza abavukanyi. Niwahereza ivyimburwa vyawe vya mbere, umusaserodoti azokwakira igisimbo birimwo agitereke ku ruhimbi rw'umukama Imana yawe, hanyuma avuge imbere y'umukama Imana yawe ati, sokuru yari umunyarameni w'umwangazi. Sokuru muri no karema wicare na William, wicare na Meirisa, wicare na mwuzukuru wawe Liya, wicare n'umwana, mwicare muri no karema, mubabwire ico bari, kugira ngo bategere ko Imana yababyaye bafise iyo bavuka, ntiyabakuye mu ishamba. Uti sokuru yava imwaro, sokuru yaravuye ikiganda yimukira imwaro, araheza arambyara, ndaheza ndambuka, nangarira ino mu buraruko, ndahashika, ndaja mw'ikambi, ndafatwa nk'uko ntari umuntu, ariko Imana irantunga, irampa ibyangombwa. None ga mwananje, twari kubimbwa, twari guheza turi misega, ariko Imana yo mwijuru yaturetse tukavukira hari ubona umengo haraciriritse. Iyo Mana niyo yadushigikiye itwahereza kiruna, iraheza iratubungabunga, iratugira abantu, iratubwira ko turabayo muri Kristo Yesu. None mwananje, ntuzokwihakana Burundi, ntuzokwihakana Rwanda, ntuzokwihakane Kongo, ntuzokwihakane iyuva, kandi ntuzokwihakane Imana se umukama wacu Yesu Kristo, niyo yaduciriye inzira y'ijuru. Uheze wigisha umwana gushikanira iyo Mana, umuyagira iyo Mana ingene yagiye irakujabutsa, umubwire n'ibindi bitangaza, gutyo abana bacu ntibigere bategwa isoni n'Uburundi uko bwovugwa kose, baninahaze ko barafise iyo bava. Muri uko kuninahaza, Imana izobakoresha yikorera ibindi bitangaro twebwe twaramaze kujabuka. Amen.